Umuntu TV tubitayeho. Turabaramukije mwebwe mwese mudukurikira muri hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi. Ikaze mu kiganiro Imirindi. Umutumire wacu uyu munsi ni Yashiya. Ndaguhaye ikaze. Nagira ntora akanya ko kuramutsa abo k'uyu murongo. Nitwa Yashiya arika, ndashimira cyane gose uburyo mwanyumviriye mukantoranya k'umutumire wanyu. Tugiye kuganira ku bwami buhimbara Uhoraho. Mutumire wacu turagira ngo udufashe. Ubwami buhimbara Uhoraho buri mw'isi, bwahozeho kuva kera kuri ba sokuruza bacu b'Abayasharani. Aha twotanga akarorero nk'umwami yamenyekanye cyane mu byo dusoma muri Bibiliya, umwami yitwa Dawidi. Hari n'abandi bakurikiyeho, Yosiya, Salomo, Yefuta n'abandi. Uyu munsi ku isi yose aho mubasha kumenya, ni hehe hoba hari ubwami nk'ubwo? Uravuze uti mbega ni hehe hari ubwami buhimbara Elohimu Yahawa w'Abisirayeli nk'uko vyahoze ubwa mbere? Ngaha kwino si aya masaha turi mu gihe cy'ubwami bw'abanyamahanga. Ubwami bw'abanyamahanga rero ntibwigeze buba ubwami buhimbara Uhoraho, kuko ubwami ari ubwami bugwanya Uhoraho. Mu gitabo ca Daniyeli turabona Nebukadineza yerekwa ingoma zine canke ibikoko bine bizotabagaza isi gushika mu gihe c'abanyamahanga. Mu gitabo ca Luka 21 haravuga neza yuko reka dusome, reka turabe Luka 21. Luka 21 hatubwira amajambo akurikira. Luka 21 hatubwira 21 duhereye ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24. Haravuga ngo muri iyo minsi abazoba batwaye inda na bose bazobona ibara, kuko hazoba umubabaro mwinshi mu gihugu, kandi uburake buzoba kuri ubu bwoko. Bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojanwa mu mahanga yose ari nyagano, kandi Yerusalemu hazosibangwa n'abanyamahanga kugeza ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Tubona yuko mu mwaka wa 70 Yerusalemu itegwa hagakugwaho ubwami buhimbarwa n'Uhoraho, yuko ibi bizogumaho gushika ibihe by'abanyamahanga biheze. Nico navuze nti twarabonye umukambwe Daniyeli yerekwa, ndimo ndavuga Daniyeli ikigabane ca 2, murahazi neza abasoma, aho yasigurira Nebukadineza inzozi z'ivyo yarose z'igishusho gifise intuzenya amabara 4, buri bara ryose riri represente n'ubutare runaka. Ivyo bikagomba gusigura ubwami bune buzoganza isi bw'abanyamahanga. Mwijambo rimwe mushinga ntahe ubwo bwami bwose uko ari bune, uhereye kuri Babuloni nyezina, ukagenda kwa Mede n'Abaperesi, ukaja ku Bagiriki n'Abaroma, be na Roma ni ya Gatolika no musi na Protestantisme. Izo nzami zose ni nzami z'abanyamahanga
nta na bumwe buhimbara ubuhoraho burimwo uno munsi. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigabane ca mbere hari amajambo intumwa zabajije Mesiya Hamashaya igihe ubwami buhimbara uhoraho buzogarukira. Reka turabe inyishu bishuye iyo ariyo. Reka turabe inyishu ariyo. Ni nayo nyishu y'ikibazo cy'iwawe. Reka turabe. Ibyakozwe n'intumwa ikigabane ca mbere uhereye ku murongo wa 6 haravuga ngo nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishyura ati ivyo si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububashe bwe wenyene. Rero mushinga ntahe turaciteze ingoma canke ubwami bwa data ariko ubwami bw'Abisirayeli igihe buzogarukanwa. Ibyakoze intumwa igabane ca mbere duhere ku murongo w'8. Ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushika ku mpera y'isi. Iri jambo rigomvye kuvuga iki? Uku kumushingira intahe ni political campaign canke se ni campagne politicale espirituelle yo kwegeranya abazoja mu bwo bwami. Nico gikorwa umwana w'umuntu akwiye gukora. Icya mbere ni ukwinjira mu uyu mugambwe wa Mesiya, ari wo kumukurikira, kujana nawe, kumwubaha, gukorana nawe, kugendana nawe. Reka turabe muri Matayo 5 ico abazoja mu bwo bwami canke ico abokora kugira ngo baje mu bwo bwami. Matayo 5 duhere ku murongo wa 17 haravuga ano majambo akurikira. Matayo 5:17 haravuga ngo ntimugire ngo naje gusenyura ivyageze canke amajambo y'abavugishwa na Elohimu, sinaje kubisenyura naje kubishitsa. Ndababwira ukuri gushitsa hijuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe canke n'akazatsa bizova ku vyagezwe gushitsaho vyose bizoheraherezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe hanyuma yandi akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mwijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi, ariko uyitondera akayigisha uyu azokwitwa mukuru mu bwami bwo mwijuru. Ariko ndababwira yuko ukugoroka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe n'uko abafarisayo mutazoroha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Ico twokora kugira ngo ubwo bwami buze twongeye tunabujemwo nuko dukwiye kugoroka, hanyuma ubugorotsi bwacu bugasumba ubw'abafarisayo be n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Abafarisayo buno munsi n'abanyabwenge b'ivyanditswe buno munsi n'aya madini ubona ya Gipentekote, amadini ya Kikatolika, amadini n'aba bose bigira ngo n'abanyateoloji, kuko nibo bene gucurika ivyagezwe by'imijuru n'isi, bakizanira ibintu bishimwa n'ivyumviro vyabo we n'ubwenge bwabo, maze canditse igashika ngo bansengera ubusa mugabo ngo imitima yabo iri kure yanje, kunga ivyo bigisha ari vyagizwe n'abana b'abantu. Ni muri akaryo rero ubona uruvyaro rw'inzoka n'abana bo kuranduka, aba batamitswe uburozi bw'abanyayesawu bw'abanyaedomu, aribo babandanya bahenda abantu bakazumiza mu mwiza wo muzitanya. Ico kugwa ni ugutanguza kampanye y'ivy'impwemu, kugarukana abantu kukuri no kwijambo ry'ukuri ry'umuremyi w'ijuru n'isi, kugira ngo ubwami bwiwe burushirize kugaruka
no gushinga imizi. Shalom. kugira ngo ubu bwami bubeho, byumvikane ko tugomba gusezerera ibyo turimwo, noneho hakabaho kwihana ibyo twabayemwo, ibyo by'ayo madini wari uvuze bikavaho, mbega hakabaho ukwizera nyakuri kubanjirijwe no kubatizwa no gufata intumbero yo kugendera mu ijambo ry'Uhoraho by'ukuri. Uko niko kuri kwambaye ubusa. Tugomba kuvavanura n'ubutumwa bw'abanyaedomu n'abagiriki. Tugomba kuvavanura n'ubuzimire bw'abazungu. Tugomba kuvavanura n'igikorwa cyose kitari mu vyanditswe vyera. Tugomba gusubira ku vyanditswe vy'ukuri, ijambo ry'ukuri, tukitondera ukuri kw'ijambo nk'uko kuri, tukayokurikira aya mamingira y'inka ziraroherana abandi cyo tabagura mu gubesha abantu ngo bamwe barigisha ivy'umuremyi kandi ngo barigisha ivyanduka mu vyimviro vyabo. Eheraba nk'iza Christmas, nk'iza Easter, nk'iza za Halloween, ibi bintu vya Mother's Day, Father's Day, ngo Bikira Mariya yadoganiwe mw'ijuru. Uraba ubuzimire nka bene ubwo vy'ukuri abantu bagiramwo, hanyuma bakagamagama ngaho ngo bazi ico ngo barakora. Urondeye ikijumpu wese rukira amashengero ibintu nk'ivyo. Ivyo rero mutama nivyo tugomba kwikunkumura, kuko mu vyahishuwe haravuga ano majambo akurikira. Mu vyahishuwe 20, reka turabe na rimwe, haravuga ino jambo ry'ingenzi mushinga ntahe nibaza ko kuba twumviriza ari ry'agaciro. Ivyahishuwe 21, haravuga ano majambo akurikira. Turahera ku murongo w'indwi, haravuga ngo uwunesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Elohimu yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Mushinga ntahe sinivyo gusa, igihe Mesiya yigisha kubijanye no kugira ubuntu, aho umutunzi yaramerewe neza, Lazaro nawe ubuzima bumugoye ngaha kwino si, yabwiye wa mutunzi uti kw'isi hariyo Mose na Eliya, nibamwumvire, nibatamwumva bazogusanga aha. Ni muri ubwo buryo rero tugomba guhindukirira buri kimwe cyose mu vyanditswe by'ukuri, akaba arico tugenderamwo kugira ngo tukore ibikwiye, tubashe kuja mu bwami bw'iwiwe. Waba umutegetsi, waba umutwagwa, niko igomba kugenda. Kuko abazokwanka kwiha no guca bugufi, ehera bazoja mu kiyaga caka umuriro. Ubwo bwami nibwaza buzokwitwa Repubulika canke buzokwitwa gute? Buzokwitwa leta. Ari leta canke ubwami n'amazina nibaza avuga ikintu kimwe: inganji mu Kirundi, kuganza, ubwami, imiyoborere. Repubulika ni ijambo kandi rivuga ubwoko bw'inganji,
leta ni ubwoko bw'inganji kandi mutama. Ijambo novuga niri niryo jambo risangwa mu vyanditswe. Duhereye mu vyahishuwe 20 umurongo wa 4 haravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bica kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushinga intahe Yahawashayi, uwo mvuga ngo ni Yesu, n'ijambo rya Elohimu, yawo mvuga ngo ni Imana, ngo nabo batasenze ca gikoko c'igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushira ikimenyetso caco mu ruhanga canke kwiganza. Baba bazima bafatanya na Hamashaya kuganza imyaka 1000, imyaka 1000. Ngo abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Inyishu yawe niyi mushinga ntahe ngo uwuri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntiruzogira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi ba Elohimu na Mesiya, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Ngo uwuri hehe? Ndasubiramwo, mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n'uwera. Iyi niyo nyishu mutama. Ubu bwami buzokwinjirwamwo n'abera, bica bivugwa yuko ari ubwami bw'abera, leta y'abera, repubulika y'abera, uko woshoka cita. Reka tunyaragase turabe Daniyeli nawe. Daniyeli aratubwira uhereye igice c'indwi umurongo w'9, hatubwira ukuntu Elohimu Yahawa uwa mbere na mbere n'umwana w'umuntu Mesiya Hamashaya bicaye baza gucira imanza Shetani n'abamukorera. Ndahera ku murongo wa 14 hano, ndahera ku murongo wa 13 haravuga ngo kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize nke mbona haje ubusa n'umwana w'umuntu. Uyu ni Mesiya Hamashaya azananye n'ibicu byo kwijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramushikiriza. Bivuze ngo iki? Ngo aza kuri wa wundi wa mbere na mbere ari we data wa twese, ngo aca ahabwa inganji n'icubahiro n'ubwami, kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Ingoma yiwe ni ingoma itazovaho, kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura. Iri ni nditsina wo kwita ubwami buzoza n'ubwami buhoraho. Dusimba tugende ku murongo wa 18 haravuga ngo ariko abera bisumba vyose bazohabwa ubwo bwami, ngo kandi ubwo bwami bazobwegukira buhore ari ubwabo gushitsa ibi bitazoshira. Iyi ni nditsina ryabwo ngo ariko abera bisumba vyose bazohabwa ubwo bwami. Bigombye kuvuga ko ari ubwami bw'abera ba Yahawa Elohimu, niryo zina buzokwitwa. Buhore ari ubwami ari ubwabo gushitsa ibihe vyose, canke ubwami buhoraho. Umutumire wacu urakoze cyane. Murakoze cyane namwe muvukanye urukundo. Umuntu TV, urubuga rwawe. Kora subscribe ntucikwe, ibyiza biri imbere.